izo tariki 20 zigeze kuva saa sita z'ijoro gushika iyindi saa sita z'ijoro ya 23 nta muntu numwe igihugu cyose apfa. Uno musi nta muntu numwe apfa. Nkeneye kunywa icyayi cy'umuti w'imbeba. God have mercy upon you. Numve imbeba yimererwa gute? Iyo yiri y'umuti w'imbeba. Imbeba yimererwa gute? Nkeneye kunywa icyayi cy'umuti w'imbeba. Kugira bigi ngene babaga abantu barabira ku mbeba bamanza kubaga imbeba. Nanje uno musi bata muntu apfa. Nkeneye numva imbeba kugira yipe yiba yamanje kumererwa gute. Rise and Shine Burundi, reka nizere ko umeze neza aho muherereye, aho uri hose nizere ko umeze neza. Itariki 20 ni itariki abarundi benshi bari barindiranye igishika, twari turindiranye igishika kugira ngo nibura turabe ivyo ubuhanuzi bwavuze, turabe ico abakozi b'Imana bavuze yuko bishika nuko bidashika. Izo tariki 20 zigeze kuva saa sita z'ijoro gushika iyindi saa sita z'ijoro ya 23 nta muntu numwe igihugu cyose apfa. Aya makuru n'amakuru ariko aravugwa ku gataka k'u Burundi byavugishije abana bariya, ndibaza benshi muri mwebwe mwamaze kuyumva aya makuru uko ameze, n'abatarayumva muraza kuyumva. Atuyu rero ni profete nde, uko vyagenze, byatanguye gute, kugeza kuno munsi byifashe gute, abantu bapfuye canke ntibapfuye. Akaba rya mbere kuri Rise and Shine Burundi, ntiwibagire gukora subscribe, shimira aho rubana natwe ibiganiro bya buri munsi, mwibutse ugende ukoze like na comment kugira ngo uzura abana natwe mu makuru aba ariko aravugwa ngaha na hariya. Reka turabe ukuntu byagenze, turabe uko byatanguye gushika kwino saha, turabe abamaze gupfa, turabe nuko batapfuye, turabe Prophet Ambassadeur Modeste wewe ubu yabivuze kwiki, amaze kuronka amakuru, amaze kumenya ko abantu bapfuye nimbe batapfuye. Guys, tanga ivyemeza yuko uwo muntu yagize ico kibazo. Nibaza umuntu amushikanye kwa muganga baratanga yuko ba reception uwo muntu certificat de décès, certificat bakakwandika yuko umuntu wamuzanye ukamushikana yapfuye loga. Prophet Modeste akimara kuvuga ayo majambo yuko ku itariki 20 ata muntu numwe azopfa, abamenyesha amakuru baciye batangura kumutunga ijisho, barindiye yuko iyo tariki ya 20 bazoraba ko ubuhanuzi bushika nuko budashika. Abakomediste, abakoresha entertainment bose batanguye gutunga ijisho Modeste, bamwe n'abandi babishiramwo komedi bavuga ati iyi tariki ni tariki yuko tudapfa. Itariki ya 20 ntanagakatira nta muntu numwe akiricara kuko uri mwikonji. Ibyo hora wigira ngo mego nakayagiye manaka. Uno musi nta muntu numwe apfa. Nkeneye kunywa icyayi cy'umuti w'imbeba. God have mercy upon you. Numve imbeba yimererwa gute? Iyo yiri y'umuti w'imbeba. Abamenyesha amakuru nabo bari kwamubaza byabagoye kwakira, bamubaza aho yakuye aya makuru. Iyi niyo nyishu yatanze. Intu sije nakivuze n'Imana yakimbwiye. Aba n'abandi ati Imana ni rya mbere bumvise ibesha canke no mutumwa wabo yavuze nabi, akabeshera Imana akavuga ivyo itamutumye. Guys, namushikanye kwa muganga baratanga wa wundi yavuze ngo vyose bishobokera uwizera. Abamenyesha amakuru bamaze kubona ino nkuru bagerageje kwegera Modeste bamubaza ati none byogenda gute, ibi bintu tuzobikora gute? Modeste kubera kwizera ibitangaza, kubera azi neza ivyo avuze yuko atakizoba, yasavye abamenyesha amakuru yuko botanga inkuru bakavuga ati ubuzobura wiwe azobituzaniye muri commentaire, azana ifoto, azana n'ivyemeza vyuko uyo muntu yaragwaye koko, atari vya bindi bazoca bagira umuntu yapfuye 94 baciye bamuzana ngo uyu muntu yitavye Imana kwino tariki ya 20. Modeste yasavye yuko bomuzanira ivyabona, bakamuzanira neza yuko abaganga basize ko sinyatire yuko uwo muntu yapfuye ku itariki 20, mu gihe nyene itariki 20 yavuga yuko ata muntu azopfa. Mbe Prophet Ambassador Modeste bino bintu ni iki cyayimuteye, ni iki cyatumye avuga ko ku itariki ya 20 ata muntu numwe azopfa, kandi tuzi ko ubuzima bw'umuntu bumenywa n'Imana. Abantu, abafana, abanyagihugu bavyumvise bugica itariki 20 zigikwira mu ijoro, bari batanguye kurungika mu makomantere, bari batanguye kwerekana ababo bamaze gutahuka. Reka mfate aka kanya nanje manze mvuga ati rest in peace kubabuza ababo, mwihangane. Ariko ico ndobasaba coco, ubuhanuzi bwo muri no misi biragoye kubwizera 100%, nubwo hariho ubw'ukuri nubwo hariho ubw'ibinyoma. Mu misi y'iherezo muri biri handitse
yuko abahanuzi b'ibinyoma bazogwira bakaba benshi. Mbega Prophet Modeste tumwite umuhanuzi w'ikinyoma canke bigende gute? Wewe uri kuranyumviriza nahawe nawe naho gufata ingingo naho kwizera Prophet canke ukabireka, ariko ico mbona coco imisi turimwo ntabwo ari myiza cyane kwizera umwana w'umuntu. Twashaka tukabigarukiriza ngaha kuko abapfuye bamaze gupfa. Modeste araza kubivuga kwiki, biraza kugenda gute ho tumaze kumurungikira abantu batari bake bamaze kwitaba Imana uno munsi. Ico ngusaba ni gukora subscribe, ugakora na like, ugashirako na comment kugira ngo tuzokuzanire ikizokurikira inyuma y'ibintu. Modeste tumushire imbere ya kamera aze atubwire ivyabaye, ico abivugako, aze atubwire uko bimeze nuko bigiye kubandanya bigenda mu gihe atanguye kuza araduha ubuhanuzi bw'ibinyoma. Aba nabariya ataza kutubwira yuko yavuze ukudapfa mu buryo bw'impwemu. Guys, ibi ntituza kubihurizako turi benshi. Reka nshimire yo wagerageje kubana natwe kugeza hatugejeje ino nkuru. Mwakoze kubana natwe y'ibisanzwe. Ni Frank Cruz Nation Burundi, naho utamu bindi biganiro. Ciao ciao. Reka dusabe abamenyesha makuru bari hano n'abadukurikirana. Hariho amasheni basanzwe bakurikira y'ama Facebook, y'ama Instagram, za YouTube, badufashe. Hari poste tuzosohora lo 19 hasigaye nk'isaha imwe kugira saa sita zitangure. Bazoca badufasha bayiposte ku mbuga zabo, ku mashene yabo, kugira baze batangiye ko ayo makuru. Ikindi naco turasabye ko boza nabo nyene mu gikorane kugira batora amakuru ameze neza, banaduhe n'amakuru abantu bashikirije. Mu ico gihe rero turasaba yuko umuntu afise amakuru anyuranye niyo twavuze, naho tuzi ko ico kintu kitazoba, uzotanga ivyemeza yuko uwo muntu yagize ico kibazo. Ariko nta kizoba mu izina rya Yesu. Amen. Ngire ko aho hantu ivyemeza navyo byogenda gutuzandika muri commentaire, ushiremo n'ivyemeza. Nibaza umuntu amushikanye kwa muganga baratanga ko bareception uwo muntu certificat de décès, certificat, bakakwandika yuko umuntu wamuzanye ukamushikana yapfuye Logandi n'amasaha barayandikako. Uzoca uduha ico kintu hama ako ndazi Imana irakora, kandi Imana yivuze ntiyisubirako.